Ku munsi wa gatatu igenekerezo ry'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri niho ku masaha y'umuhingamo mu gihugu c'u Burundi hamenyekana inkuru y'incamugongo ivuga ko umuririmbyi abatari bake bari bagize imisi bafasha ndetse yarategereje kurira indege canke kurira ikindi kintu gishobora kumukura mu gihugu cacu c'u Burundi kimwerekeza mu gihugu ashobora kuvurirwamwo, Karim Babel yitaba Imana. Iyi nkuru yaravuzwe cane mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse ivugwa no mu bindi bihugu duhana imbibe. Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, habari ni uhakika, msamahane, niko hospitali hapa sehemu ambapo mwili wa Karimu upo. Tuko Ngagara hapa ku Maison sous officier, ndo penye tuko kabisa hapa kwenye kipolisi. Alhamdulillah, kwa niaba ya Al-Haq Dawa tuko hapa kwa lengo la kuhakikisha kwamba ndugu yetu tunamstiri katika misingi na sheria na taratibu za dini. Mungu awape pole ndugu zetu waliofiwa, nasi pia iwe ni funzo na mawaiza kwa ujumla, ili sote tutende yaliyokuwa mema. Leo yeye kaondoka na sisi kesho tunaweza tukaondoka. Allah tuwekee pesi, atupe nasi mwisho uliokuwa mwema, Allahumma amin. Abatari bake rero baribaza ati mbega Karim Babel yoba yari muntu ki? Mbega Karim Babel urupfu rwiwe rwoba rutandukaniye he n'izindi mfu ko Karim Babel yavuzwe cane mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu bindi bihugu duhana imbibe kuvyerekeye urupfu rwiwe? Ni muri kino kiganiro tuzindutse tubategurira uno munsi. Reka tugusabe wowe uriko uradukurikira uze gukurikirana neza ino nkuru, uraja kumenya Karim Babel ni muntu ki. Karim Babel kubera iki yavuzwe cane ku bijanye n'urupfu rwiwe? Tuguhaye ikaze, ariko tukwibutsa ko nimba utarabikora ushobora gusiga subscribe canke kugenda ugize subscribe, uze gusiga commentaire ndetse na kino kiganiro ugisangize abandi. Reka ndakwibutsa ko kuri micro muri kumwe na Sisi Hit Promoter. Nkuko nariko ndabikubwira, umuririmbyi Karim Babel yitavye Imana hamaze kwegeranywa uburyo bwa baba canke burenga gato imiliyoni 75 z'amafaranga y'amarundi. Umuririmbyi akaba n'umukinyi wa komedi mu gihugu cacu Burundi, Ndikumana Karim, ariwe batari bake bazi nka Karim Babel, yitavye Imana kuri uyu wa 9 ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi 2020. Mu gihe hari hamaze kwegeranwa amafaranga angana n'imiliyoni canke arenga gato imiliyoni 75 z'amafaranga y'amarundi yo kugira ngo bashobore kumufasha kwivuza. Iyi nkuru y'incamugongo y'urupfu rwa Karim Babel yaramaze igihe agwaye amafyigo, yatanguye kumenyekana cane ndetse acagose ku mbuga ngurukana bumenyi nk'uko nabikubwiye ikiganiro cacu gitangura ejo itariki 9 z'ukwicumi na kabiri umwaka w'ibihumbi 2020 neza na neza ku masaha y'umuhingamo. Uyu muririmbyi ntabwo yaramaze kwandika izina cyane mu muziki cyangwe mu bijanye no gukina komedi, ariko ubwo inkuru yuko agwaye kandi aremvye imaze gucacana cyane ku mbuga ngurukana bumenyi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, yahise imugira icamamare akubera ko yakoze ku mitima y'abatari bake ngaha mu gihugu cacu Burundi. Mu mpera z'ukwezi kw'icumi na rimwe abaririmbyi barimwo abaririmbyi b'abarundi kandi b'ivyamamare harimwo nka Mugani Desire, Big Fizzo, Abubakar Kalam, Satbi, Nziza Desire, Ruriro n'abandi benshi bakoze igiteramo cyo gushigikira cyo kurondera amafaranga yo kuja kumuvuza, mu gihe vyariko biravugwa ko amafaranga akenewe ashobora kuba yababa imiliyoni 60 z'amafaranga y'amarundi. Karim Babel yatabarijwe bikomeye n'ibinyamakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi cane cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amafaranga yo kuja kumuvuza araboneka, ariko n'ivyo vyahita vyihuta ngo Karim Babel ajanwe kuvuzwa hanze y'igihugu cacu c'u Burundi nk'uko vyari bitegekanijwe. Itariki 8 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka wa 2020, ndavuga ku munsi wa kabiri, buca Karim Babel yitaba Imana. Abanyamakuru biganjemwo abagize uruhara mu kwegeranya uburyo bwo kuja kuvuza umuririmbyi Karim Babel bazindukiye mu rugendo rubashikana mu Buyenzi
aho Karim Babel yari asanzwe aba kugira ngo babaze ni iki cyatumye Karim Babel atajanwa kuvuzwa nk'uko byari byategekanijwe ko ajanwa muri Kenya kandi amafaranga yo kuja kumuvuza yamaze kuboneka. Umuvyeyi wiwe yemereye abanyamakuru ko hamaze kuboneka amafaranga arenga imiliyoni 75 y'amarundi. Icyakora avuga ko bari kurondera uburyo bw'ukuntu boja kumuvuza mu Bubiligi aho kumujana muri Kenya nk'uko batanguye gushaka uburyo bwo kuja kumuvuza babitegekanya. Ayo makuru niyo yazindutse avugwa cyane ku munsi wa gatatu itariki 9 z'ukwezi kw'ibihumbi 2020 igihe Karim Babel ari nawo munsi yitabira ko Imana mu bijanye n'imyidagaduro ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mu gihe benshi bari bamaze kumva ko amafaranga yo kuvuza Karim Babel yabonetse, bari batanguye guhanga amaso umuryango wiwe ngo uje kumuvuza vuba na bwangu. Baciye basa n'abatunguwe cyane kumva ko Karim Babel yitavye Imana. Reka ndakwibutse ko Karim Babel yari asanzwe akomoka mu muryango ugizwe n'abana babiri. Karim Babel akaba yagira kabiri, afise kana mushikiwe yitwa Stromae, akaba kandi ata papa wiwe amuvyara yari afise kuko yari asigaranye mama wiwe. Ndanakwibutse kandi yuko uno musore ntabwo mu muziki w'u Burundi yari amaze kwandika izina cyane, ndetse kandi no mu bijanye no gukina comedy ntabwo yari amaze kwandika izina cyane, uretse ko mu biganiro bito bito yagenda akorana n'abanyamakuru na cyane mu biganiro bica ku mbuga ngurukana bumenyi, ariho yakunda kwerekanira ko ashoboye gutwenza abantu. Indirimbo ya nyuma Karim Babel avuye ku isi y'abazima akoze, indirimbo yari imaze amezi yababa canke arenga gato 8 kuko yagiye ku rubuga rw'igwa Miraculo Lopez itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2020. Indirimbo yitwa Nataka wa kunioa, indirimbo mu Kirundi ivuga ati shaka uwundongora. Niyo ndirimbo Karim Babel asezeye isi asize aririmbye. Nuko hari biriko biravugwa ko rero amafaranga yo kuja gufasha canke yo gufasha yofashije murambabarira umuririmbyi Karim Babel yarakiri kuri konte, ashobora kuba yugaraniwe kuri konte kubera ko bagirizwa canke bagiriza abavyeyi biwe ubusamazi budasanzwe kuko bategekanye kumuvuriza muri Kenya, gutyo ntibaja kumuvuza. N'amakuru yandi tuzobatohoreza, reka tumusabire iruhuko ridashira. Ariko imbere kurangiza kino kiganiro ndanakwibutse ko ari tangazo ryasohotse ryiyamiriza canke ribuza abaririmbyi b'abarundi canke n'abandi bo hanze y'igihugu cyacu Burundi bumva ko bashobora kuririmba ku bijanye na Karim Babel n'urupfu rwiwe ko batobikora kubera ko idini yarasanzwe akomokamwo rya Islam ritavyemera. Sunny Stars TV tumwifurije uburuhuko bwiza, nuko Imana yomworohereza ikanamwakira neza. Sunny Stars.